intambara mu rugo zitaza, ariko intambara yo zaje tumenya ingene tuzigwana. Haleluya. Paulo yandikira abanyefeso aravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Ni mu kiriya gitabo cy'abanyefeso kiriya gice cya 6 hereye ku murongo w'icumi aravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ni mpemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Amen. Rero izo tugwana nazo ntitugwana nazo mu mubiri. Izo mpemu mbi rero ziraza gutera imiryango yacu, ziraza gutera ingo zacu, ariko ntabwo tugomba kugwana mu mubiri. Ariko haleluya, turagomba kugwana mu mwuka, nkuko Paulo yabivuze, tugaterana ibipfusi ariko ntiduhushe tukarekura ibombe y'amasengesho. Amen. Tukarekura ibombe y'amasengesho. Ndakwipfurije kunesha mu rugo rwawe. Nta kintu kinezeza nk'iyo mbonye umuryango wishimye, harimo umudamu n'umupapa n'abana baguwe neza, bashobora kuba bakenya ataco bafise, ata vyamirenge bafise, ariko banezerewe mu rugo rwabo, bakagira umunezero mu rugo rwabo. Nta kintu kiza kinezeza nk'icyo. Imana ishimwe. Imana iri mu ijuru irabizi. Ndakunda urugo, nkunda umuryango ubayeho mu buryo bwiza, babayeho bumvikana, umudamu n'umugore n'abana, ariko nkuko natangwe ndabivuga bidasigura ko intambara n'ibibazo bitaza, ariko wa muryango ubayeho mu buryo bwo kumenya ngo iyo ibibazo byaje intambara biza, turicara hamwe tukamenya ingene tubimanaginga canke ingene tubitorera umuti. Ni nayo ntumbero inzanye uyu munsi nje kuvuga ko ku gicaniro cyo mu muryango, kuko iyo hari igicaniro muri famiye canke mu muryango, niyo ibibazo byaje bamenye ingene bamanaginga bya bibazo canke za ntambara. Nzanywe rero n'ico kiganiro kivuga ngo mushireho igicaniro mu muryango. Ni byiza ko umuryango ugira igicaniro. Mbega igicaniro ni iki? Ushobora kwibaza ico kibazo. Ndaje gatoyi mu kanya. Reka mbanze ndagusabe rero, nyemerera utarakora subscribe, nimba telefone yawe iri mu Cyongereza genda ukore subscribe, ukore no kuri ako gakengera cyangwa akazogera, kugira ngo dushize ko video uzohora ubona notification ko twashize ko video. Canke kuri we telefone iri mu gifrasi uza gusanga handitse ko s'abonner, ukore kuri iryo jambo s'abonner, ukore no kuri ako gakengeri, kugira ngo uzoba wiyandikije, kugira ngo dushize ko video izahore igushikira mu kanya. Uraza kubona akantu k'akalinke, ako kantu k'akalinke karaho imbere yawe kuri screen, urabona ingene kariko karabigira. Nikutse kubigenza kugira ngo uzahore ubona notification iyo dushize ko video. Mwese rero tubipfurije ibihe vyiza, kaze rero tuganire. Imana ishimwe. Iki kiganiro nkunda kugitanga mbanje gusoma amajambo y'Imana, ni nka tema Imana yashize ku mutima wanje, kugira ngo tuzohore twisunga muri kino kiganiro cingo n'imiryango. Kubera iki? Abantu b'Imana, sindakubesha, ntabwo byoshoboka, ntabwo twoshobora, twege ntidushoboye, ariko hamwe na Yesu birashoboka, hamwe n'Imana birashoboka, ariko byose biva mu gushaka kwanje nawe. Iyo nahaye ikibanza Imana iraza muri jewe ikampa ubwenge bwo kugira ngo mbashe kubaka urugo rwanje neza. Rero dusoma amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Nehemiya, ni muri kiriya gice cya 2, ni kuva ku murongo wa 17 ndageza ku murongo wa 20. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Aravuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka turanezerejwe no kuba mwongeye kuza gucano kuri My Family New Nkuru TV. Yesu nabahezagire. Twizere rero ko mukomeje kugira ibihe byiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Hanyuma ndongeye kugirirwa ubuntu na Yesu. Nukuri ni Yesu angirira ubuntu. Ntabwo biba byoroshe ibihe tugenda tunyuramwo, ibihe tugenda ducamwo, ntabwo byo tworohera kugira ngo turonke aka kanya ko kugira ngo tuganire canke tugire ico tuvuze, canke tugire ico dutanze nk'ifashanyo kuri bene wacu dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Ariko kubera Imana, kubera Kristo Yesu birashoboka.
intego canke iteme y'ikiganiro c'ingo n'imiryango ivuga ngo imana yo mw'ijuru niyo ituma bikunda, nizatuma bikunda, nizatuma bishoboka. Kuri uyu munsi rero nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku kiganiro c'ingo n'imiryango. Mbese muraho, muguwe neza, muri amahoro, mukomeje kugira ibihe vyiza mu miryango yanyu? Birashoboka rega hakaba hari intambara. Erega iyo tuvuze ngo urugo rwiza intambara ntizibura. Iyo tuvuze ngo umuryango uzira umuze, uzira induru n'umuryano, ntibisigura ko intambara mu rugo zitaza, ariko intambara yo zaje tumenye ingene tuzigwana. Haleluya. Paulo yandikira abanyefeso aravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Ni mu kiriya gitabo c'abanyefeso kiriya gice ca 6 uhereye ku murongo w'icumi aravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ni mpwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Amen. Rero izo tugwana nazo ntitugwana nazo mu mubiri. Izo mpwemu mbi rero ziraza gutera imiryango yacu, ziraza gutera ingo zacu, ariko ntabwo tugomba kugwana mu mubiri. Ariko haleluya, turagomba kugwana mu mwuka, nkuko Paulo yabivuze, tugaterana ibipfusi ariko ntiduhushe tukarekura ibombe y'amasengesho. Amen. Tukarekura ibombe y'amasengesho. Ndakwipfurije kunesha mu rugo rwawe. Nta kintu kinezeza nk'iyo mbonye umuryango wishimye, harimo umudamu n'umupapa n'abana baguwe neza, bashobora kuba bakenya ataco bafise, ata vyamirenge bafise, ariko banezerewe mu rugo rwabo, bakagira umunezero mu rugo rwabo. Nta kintu kiza kinezeza nk'ico. Imana ishimwe, Imana iri mw'ijuru irabizi. Ndakunda urugo, nkunda umuryango ubayeho mu buryo bwiza, babayeho bumvikana, umudamu n'umugore n'abana. Ariko nkuko natangwe ndabivuga, bidasigura ko intambara n'ibibazo bitaza, ariko wa muryango ubayeho mu buryo bwo kumenya ngo iyo ibibazo vyaje intambara biza, turicara hamwe tukamenya ingene tubimanaginga canke ingene tubitorera umuti. Ni nayo ntumbero inzanye uyu munsi nje kuvuga ko ku gicaniro co mu muryango, kuko iyo hari igicaniro muri famiye canke mu muryango, niyo ibibazo vyaje bamenye ingene bamanaginga vya bibazo canke za ntambara. Nzanywe rero n'ico kiganiro kivuga ngo mushireho igicaniro mu muryango. Ni vyiza ko umuryango ugira igicaniro. Mbega igicaniro ni iki? Ushobora kwibaza ico kibazo. Ndaje gatoyi mu kanya. Reka mbanze ndagusabe rero, nyemerera utarakora subscribe, nimba telefone yawe iri mu Congereza genda ukore subscribe, ukore no kuri ako gakengeri cyangwa akazogera, kugira ngo dushize ku video uzohora ubona notification ko twashize ku video. Canke kuri we telefone iri mu gifrasi uza gusanga handitse ko s'abonner, ukore kuri iryo jambo s'abonner, ukore no kuri ako gakengeri, kugira ngo uzoba wiyandikije, kugira ngo dushize ko video izahore igushikira mu kanya. Uraza kubona akantu k'akalinke, ako kantu k'akalinke karaho imbere yawe kuri screen, urabona ingene kariko karabigira, nikuze kubigenza kugira ngo uzahore ubona notification iyo dushize ko video. Mwese rero tubipfurije ibihe vyiza, kaze rero tuganire. Imana ishimwe. Iki kiganiro nkunda kugitanga mbanje gusoma amajambo y'Imana, ni nka tema Imana yashize ku mutima wanje, kugira ngo tuzohore twisunga muri kino kiganiro c'ingo n'imiryango. Kubera iki? Bantu b'Imana, sindakubesha, ntabwo vyoshoboka, ntabwo twoshobora, twege ntidushoboye, ariko hamwe na Yesu birashoboka, hamwe n'Imana birashoboka. Ariko vyose biva mu gushaka kwanje nawe. Iyo nahaye ikibanza Imana iraza muri jewe ikampa ubwenge bwo kugira ngo mbashe kubaka urugo rwanje neza. Rero dusoma amajambo y'Imana aboneka mu gitabo ca Nehemiya, ni muri kiriya gice ca kabiri, ni kuva ku murongo wa 17 ndageza ku murongo wa 20. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Haravuga ngo maze ndababarira nti, mbega ntimubona ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho, kugira ngo twoye kwama turagatwenga. Ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake
nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. 19 haravuga ngo ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise bagira gute? Baradushinyagurira batubarirana agakengegwe bati yo mu ibyo mukora n'ibiki, mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndaheza ndabishura nk'Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo, umva aka kantu bantu b'Imana, wumva aka kantu, nanje ndabishura nk'Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane nta n'ububasha nta n'ikibutso mufise i Yerusalemu. Niyihe mpamvu twubaka? Nuko dufise Imana. Twege tugomba gukora kugerageza gukora ico gikorwa ciza. Hama Imana nyene amahoro, usomye amajambo y'Imana aboneka muri kiriya gitabo ca Yeremiya, mu gitabo ca Yeremiya gice ca 33. Reka ndaharabe bantu b'Imana, reka ndaharabe twumve ingene havuga. Imana ishimwe, haleluya haleluya. Yeremiya Yeremiya 33, Yeremiya 33 haravuga ngo iki? Uhereye ku murongo, reka dusome ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe hehe? Mu rugo rw'ibohero. Kabiri rero niho nshaka, niwo murongo ngiye gusoma. Uwa gatatu nushaka nawe uze kusoma, ariko je ndagomba umurongo umurongo wa kabiri uvuga ngo atuhoraho abikora, Uhoraho abirema, niryo zina ryiwe. Ndasubiramo, rituhoraho abikora, Uhoraho abirema, akagira gute? Akabikomeza. Abikora, abirema, akongera akabikomeza. Iyo twege twubasha Imana, Imana irazi ikagira gute? Ikarema bishasha muri twebwe. Yamara kubirema ikabikomeza. Ariko byose bivugene twayemereye, twashize ko tukubaka tugakora ico gikorwa ciza. Muti rero nkuko nabivuze, nje kuganira ku gicaniro cyo mu muryango canke mu rugo runaka, muri famille runaka. Igicaniro, gushiraho igicaniro kugira ngo muzahore muganiriramwo n'Imana. Dusomye amajambo y'Imana mu gitabo c'Itanguriro, tuza gusanga ngo Imana yahora igenderera Adamu na Eva ku mugoroba ikabaganiriza bakishima. Uyu munsi rero nta gicaniro c'Imana mu muryango kigihari. Kubera iki? Abantu baribagiye Imana, baribagiye amategeko y'Imana, baribagiye ivyagezwe vy'Imana, baribagiye ko Imana ibibakeneye buri munsi kugira ngo ibaganirize. Nivyo uyu munsi ubuzima busa nkaho bwazimvye, ugasanga nk'umupapa arafashe urugendo agiye ahantu azomara imyaka 2 imyaka 3 kubera kuja kurondera ubuzima kugira ngo wa muryango nawo ubashe kubaho, ubashe kuronka ivyo ufungura. Ariko yani ntakiba hafi y'umuryango kugira ngo ca gicaniro kibemwo umuryango ukwiye. Ariko wa mudamu wewe uri kumwe n'abana, shiraho ico gicaniro hamwe n'abana buri mugoroba. Birashoboka mugashiraho ico gicaniro, mugahamagara Imana ikabaganiriza, ikabana namwe, ikabagirira neza, ikabaha imbaraga zo gukomeza urugendo, kugira ngo na wa wundi yaje kurondera ubuzima kugira ngo mukomeze mubeho, munamusengere. Amen. Hare n'abagabo usanga bari mu gihugu kandi by'ukuri n'abakristo baramenye Imana, mugabo ico gicaniro cyo mu muryango, ico gicaniro cyo muri famille vyarasa. Ni iyihe mpamvu? Umugabo aragenda mu gitondo akaja kugaza, amasaha yo gutaha ageze agaca aja mu bindi vyiwe, akaja kuganira n'abagenzi. Kandi ivyo bintu bagiye kuganira ugasanga nta n'ibintu vy'ingirakimazi birimwo. Ho gutaha kare ngo aze kwegera umuryango ku masaha runaka, batangure ca gicaniro cabo, bahamagara Imana kugira iganire nabo, ntibabishobore. Uwo mwanya warabuze.
ariko wabuze kubera iki? Kubera ubusamazi. Umwanya ntiwigera ubura, kuko umwanya si uturondera, umwanya nitwe tuwurondera. Wa mupapa we, wa mudamu we, rondera uwo mwanya w'igicaniro. Umuryango utagira igicaniro sindakubesha, kandi ugasanga ni ukuri n'abarongozi baraburiye umwanya imiryango yabo. Ubutana nakoze video mvuga ngo birababaje kubona abana b'abayobozi aribo biba, aribo bakora ibyaha biteye ubwoba, ugasanga basambana bavuye kuririmba, bakaja kuririmba bavuye gusambana, kandi bagasambana nabo baririmbana muri korale. Birababaje, biteye n'ubwoba. Impamvu ni imwe, nuko twega abavyeyi babo twarababuriye umwanya, bariyobora bakicura, bariturutsa bakicura. Twarabuze umwanya wo gushiraho igicaniro mu muryango. Yewe pasiteri, ndakubaha, ariko ushobora kubura umurongozi mwiza, mugaka kantu warakibagiye ko gushiraho igicaniro mu muryango iwawe utakibuka. Ego kwitaho intama wajejwe na Yesu navyo ni vyiza, ariko wibuke ko nimba utashizeho igicaniro mu muryango wawe, umenye ko n'ubundi ejo hazaza izo nta muri kurayobora n'ubundi zizavunwa umutima nabo wabyaye, kuko bazoja muri babana babo bagakurana ibyaha, bavuga ati nabo kwa pastori, koko nabo kwa pasiteri, byani bikaba igitutsi muri famiye yawe. Rero tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo dushireho igicaniro mu miryango yacu. Mwene data, ndiko ndavuga kuri wewe mukristo, kuko utari umukristo ntibimureba, kuko none yoshiraho igicaniro ahamagare ndi, kuko iyo mana ntayazi. Ariko nimba utaramenya Imana, ndakutumira kumenya iyo Mana, kuko nizatuma urugo rwawe rwubakika. Birashoboka iyi video ukazoyibona uyu mwami Kristo Yesu atuma bishoboka utanamuzi, ariko ndagutumiriye kumwakira, kuko niwe afise icyo ashoboye, niwe buye twubakako. Bibiliya ivuga ngo nibuye abubatsi bagaye, ariko iryo buye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigira gute? Irikomeza ifuruka. Nshuti yanje, mwene data, ndagutumiriye kwakira Kristo kugira ngo abashe kukubakira urugo rwiza. Imana yo mwijoro nidufashe cyane. Bantu b'Imana, igicaniro cyo mu muryango kirakenewe. Imana iradushaka, ariko ikaturondera ikatubura. Haleluya. Mwene data, iradurondera ikatubura, ariko ndagutumiriye kumva iryo jwi ryayo, ushireho igicaniro mu nzu yawe canke mu muryango wawe. Imana yo mwijuru ishimwe cyane. Nehemiya arababwira ngo ntimubona ayo twabonye i Yerusalemu ingene hahindutse umusaka. Bantu b'Imana, nanje uyu munsi ndiko ndababwira ngo ntimubona ayo turiko turabona muri iyi miryango yitirirwa Kristo uyu munsi, ingene imiryango iriko irasambagurika, yahindutse imisaka. Ingo z'aba Kristo ziriko zirasambuka. Satani ntagikangwa n'ingo z'abapasiteri, ntagikangwa n'ingo z'abarimu, ntagikangwa n'ingo z'ababishopu, ntagikangwa n'ingo z'abapotre. Araza akazivurunga, akazihombagura. Ntagikangwa n'ingo Imana idufashe cyane. Ngo bamwe twitwa ngo abaprofeti, ntakangwa nazo. Araza akazinyigana, akazihomvagura. Abantu b'Imana, ntimubona koko kwingo zacu zabaye imisaka? Nimuze rero dushireko, tugire gute? Dukore ico gikorwa cyiza. Nubwo Satani yohaguruka, nubwo abadayimoni bohaguruka, nta bubasha bafise, kubera ko Imana yo mwijuru nitwayubaha niyo izatuma bigira gute? Bikunda. Wewe utarubaka, ugomba gusenga Imana, ugomba guhera ubunyene gusenga Imana. Wowe uri kurashaka kubaka urugo, senga Imana, uyibwire ngo Mana, abari wowe uzanyubakira, kuko Imana yo mwijuru nituma bikunda. Imana yo mwijuru nituma byose bishoboka. Wewe nivyo gushobokera hatabaye Imana, ariko Imana ishoboye byose, ko nibirema ikabikomeza. Amen. Niyituma bikunda. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza, naho butaha Yesu abitwemereye.